burya kugira umuntu barinda bamukoranira bose kugira bamwice nuko bakazi kugira gukoranire abantu bose kugira gukuremwo umwuka nuko ubukazi aba aya mazina yuko ibiso mubabarire urazi ko muvuye mu misa singomba kubahungabanya nta kuntu umuntu utazi iyo yakuriye utazi ko yari umusuma utazi yuko yari mboregwa utazi yuko yari umusambanyi bagaca kwita izina ryiwe none wewe bakwise Sawuli none bakwise ndi kuri iyo Sawuli bopfa mwiki hariho abahanuzi b'umukuru w'inama mateka baje kumenyesha amakuru ugasanga mu gitondo bazanye amadokima ibisangano ryavuze ngo yerekeye yavuze ngo yetemebe navuze rikuraho vuga ivyo wanje ntimuzombwira ivyo abandi bavuze vuga ivyo nakoze ntimuzombwira ivyo nakayavuze ndaye nacinda bafuta nacinda ndabagiriza ku insécurité psychologique ku bakuru cyo kuzana insécurité psychologique uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane sigusunikana n'indege kamwe n'ibigwanisho byo ari ivyiki Mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru y'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV ni chaîne ya YouTube ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya rino tubashikiriza yavugwa muri politike ndetse no mu mutekano kuri rino genekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 tubazaniye amakuru yihuta n'amakuru harimwo inkuru z'umubabaro amakuru ari buze kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi turaza kubabwira amakuru amaze gutangazwa natwirwaneho bemeza urupfu rwa General Makanika muzi wejo twari twabahaye inkuru ko yoba yaguye mu gitero ca drone ariko nanone ubutegetsi bwa Kinshasa kaba bwariko burakwiragiza amakuru ko General Makanika kuko nyene yarashwe yaramaze guhabwa iryo pete rya generale abenshi ntibari babizi ariko akaba yarashwe mu gitero ca drone ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba buriko buravyegeka ku mwari M23 mu gukwiragiza propaganda y'urwanko ndetse no gushira mu gihirahiro abanyamurenge ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi ivy'umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru ibabaje cane ku banyamurenge baharanira uburenganzira bwabo kandi bariko barakorerwa ico benshi bita genocide n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Turaza kugaruka ku itangazo ryatwirwaneho tubahe byinshi ku vyatangajwe natwirwaneho inyuma yuko havuzwe ibitari bike benshi bakaba bari barindiriye kumenya vy'ukuri nimba Koloneli Makanika yaramaze kwitaba Imana. Mu Burundi naho ntivyoroshe gose nimba hari umuntu atorohewe muri uno munota turiko turavugana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe. Abarundi bamwe basazwe n'ivyishimo baratarika mu gihe bumvishe ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD atahutse benshi babonye amafoto ariko arakigwa avuye kwivuza mu bihugu vya Barabu aho yajanywe nyuma yo gukugwa mu gihugu ca Kenya kubera ko vyeretse ko bamufasha. Perezida Ndayishimiye Evariste muri kano kanya turiko turavugana ngo numwe mu bantu batorohewe kuko ngo Generale Neva aratsinzwe igitsindo c'umutwe na Ndikuriyo aho benshi bavuga bati hagiye kuba intambara itagiye koroha muri CNDD-FDD bati aramuhushije ariko nawe ntazi neza ko azomuhusha ati muri CNDD-FDD umucanwa ugiye kwaka
ati ibyo benshi bibaza ko ari ibintu byoroshe bagiye kubona ko atari ibintu byoroshe. Yano Ndikuriyo asimvye urupfu, asimvye umutego utashobora gusimbwa n'undi wese, umutego wahitanye Petero Nkurunziza. Reveriyano Ndikuriyo arawusimvye, ariko urugamba rugiye gukurikiraho abarundi bose bazorufatisha amaboko abiri. Ati muri CNDD-FDD mugiye kubona ikintu kidasanzwe mu minsi mike, kuko Reveriyano Ndikuriyo arazi neza abagombye kumutwarira ubuzima, arazi neza abamuhaye uburozi, arazi neza n'uwabigizemwo uruhara. Yatahutse boneka ko ari umuntu n'ubundi atavyishimo yari afise, ariko nanone akaba yanakiriwe n'abantu bake cane, bake bo mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu muryango wiwe. Hakaba havugwa ko inyuma y'itahuka rya Reveriyano Ndikuriyo, ku ruhande rumwe baranezerewe, ku rundi ruhande ubwoba ni bwinshi, cane cane ku bagize uruhara mu guhereza uburozi Reveriyano Ndikuriyo. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko tubabwire ibiriko biravugwa muri CNDD-FDD, ndetse tuze no kubaha umuco kuri vyinshi mutamenye ku vyabaye mu gihe Reveriyano Ndikuriyo yari yamaze kubikwa ko yapfuye. Amasoko menshi yo muri CNDD-FDD cane cane ku ruhande ko baba baragize uruhara mu kumuha ishano, bakwiragije amakuru ko yamaze gupfa, kuko bari bazi neza ko uburozi yahawe adashobora kuburokoka. Ariko Reveriyano Ndikuriyo, bamwe mu bo ku ruhande rw'abamushigikiye bakaba bari bagize ikinyegezwa ivy'amakuru yiwe, mbere n'abariko baramukurikirana baratswe amatelefone mu ntumbero yo kwirinda ko hari amakuru yerekeye amagara yiwe ashobora kuja habona. Ibi vyose rero vyarabaye mu gihe nanone benshi bavuga bati ntabwo bishoboka ko umuntu nka Reveriyano Ndikuriyo ashobora kuja mu bitaro akamarayo igihe kingana ukuraho ata makuru atagitangazwa, ndetse no mu nzego z'umugambwe ntibamenye ivyo ari vyo. Mu gihe rero benshi batanguye kuvuga ko yamaze gupfa, kubera ko bitashoboka ko no mu mugambwe badashobora kumenya ivy'amakuru yiwe, niho benshi bavuze bati Reveriyano Ndikuriyo yarapfuye, ariko ubutegetsi burabinyegeza. Kuri ubu ngubu rero Reveriyano Ndikuriyo yagarutse mu gihugu, ariko biboneka ko afise inguvu nkeya, nk'uko twabibabwiye ngo amahaha yiwe yarangiritse kubera ubugwayi budasanzwe yahuye nabwo. Ariko kubera ko nyene babonye ivyabaye kuri Petero Nkurunziza, baramunyarukanye mu bitaro bikomeye vyose bishoboka. Reveriyano Ndikuriyo bararokora ubuzima bwiwe. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri izo nkuru nyene, nazo tuze kugenda turabaha ido n'ido kuri ivyo. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe, ubaye utarafyonda kuri subscribe wafyonda ko, kugira uko turaja turaronka amakuru n'ibiganiro, uraje uba mu ba mbere baronka notification ko dushize ko bishasha. Ano makuru yacu tuyatangurire ku nkuru y'umubabaro twari twabahaye ku munsi w'ejo, ariko tubabwira ko bitaremezwa neza n'uruhande urwo arirwo rwose kuri Twirwaneho. Ariko amakuru yari yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye, cane cane vyegereye ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse akaba ari n'amakuru yari yatangajwe n'ibinyamakuru nka VOA. Ariko abenshi bati ntituri bwemere ko ivyo vyabaye mu gihe Twirwaneho itaragira ico itangaje. Ni inkuru y'urupfu rwa General Makanika, kuko yari yaramaze guhabwa ipete rya general, abenshi ntibabimenye. Ariko General Makanika yarashwe mu gihe yaramaze guhabwa ipete rya general. Kw'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kabiri nibwo inkuru yabaye ikimenya bose ko General Makanika yarashwe na drone za FRDC. Ariko nanone abantu benshi baguye mu gahundwe mu kumva iyo nkuru. Umubabaro wabaye mwinshi cane mu Banyamurenge ndetse no mu bandi bari bashigikiye urugamba rwa Twirwaneho.
nibwo rero ku igenekerezo rya 20 twigwaneho yasohoye itangazo yavuze ko ari itangazo ryo kubika bavuga bati ubuyobozi bwa twirwaneho auto defense civile bababajwe no kumenyesha abanyamurenge bose abarwanashaka batwirwaneho by'umwihariko inshuti n'abavandimwe ko Generale Rukunda Michel alias Makanika intwari yacu yatabarutse na gatatu ku munsi wa 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 akaba yaguye ku rugamba rwo kugwanya jenoside ikorerwa abanyamurenge n'abandi basa naho imaze imyaka 7 yateguwe ikanashigwa mu bikorwa na leta y'igihugu cacu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Wazalendo hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ari nabo bagabye igitero ca drone iturutse Kisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwigwanaho. Turihanganisha umuryango wa Generale Rukunda Michel, abanyamurenge bose hirya no hino ku isi, abatabazi, abagwanashaka batwigwaneho ngo mukomere kandi mushikame muri ibi bihe by'umubabaro wo kubura umuvandimwe akaba inkoramutima y'ubwoko. Tuributsa ko urugamba rwo kwigwanaho rukomeje kandi umunsi n'ibikorwa vya kandi umusingi n'ibikorwa vya Generale Rukunda Michel yasize yubatse na kizabisenya kugeza tubonye amahoro duharanira. Turasaba abanyamurenge bose bari mu bice bitandukanye vy'isi guhaguruka kugira ngo twigwaneho kugeza dutsinze intambara yo kuturimbura, kutwambura gakondo yacu no guca akarengane n'ubwicanyi dukorerwa. Amaraso ya Generale Rukunda Michel n'abandi bafatanije urugamba havutsemwo intwari zizakomeza urugamba kugeza ku mutonyi wa nyuma. Bikorewe Iminembwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025, umuhuzabikorwa wa twirwaneho Ndakize Kamasa Welcome niwe yashize umukono kuri rino tangazo ryo kubika Generale Rukunda Michel batazira Makanika. No mubabaro rero mu banyamurenge nta byinshi twavuga kuri rino tangazo. Turahojeje umuryango w'abanyamurenge bose ndetse n'abandi bose baharanira impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko n'ibihe bitoroshe bariko baracamwo. Ni inkuru twatanguriye ko amakuru yacu. Tugaruke ngaha mu Burundi. Ibintu ntivyifashe neza mu gisata c'umutekano. Amakuru ariko aradushikira avuga ko ibintu vyamaze gukomera kubera ko hari ubwoba cane kubera abasirikare ba Kongo bariko barahungira ku butaka bw'u Burundi ndetse n'abapolisi. Ikibabaje kandi giteye amakenga gusumvya nuko abo bariko barahungana ibigwanisho. Ivyo kandi bikaba biteye amakenga kuko abo bahungana ibigwanisho birashobora kuza kutoroha kuko hari abapolisi n'abasirikare baba 800 bo muri Kongo bamaze guhungira mu Burundi. Abo bapolisi bashika 532 bo muri Kongo bariko bahunga intambara hagati ya M23 n'ingabo za Kongo n'abafasha bazo, bakaba bamaze kwandika n'ibisata vy'u Burundi ku mugaragaro. Bamwe rero bahawe indaro hagati mu gihugu mu gihe abapolisi 250 b'abanyekongo batamenyekanye begeranijwe mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu gito co muri Afrika y'ubuseruko. Gushika kuri wa gatatu ku mugoroba bajejwe vy'abimukira mu Burundi bakaba bari bamaze kwandika abapolisi b'abanyekongo 532 baherutse guhungira mu Burundi. Muri abo hakaba harimwo abagore 2 bafise abana 4. Abo bapolisi
bakaba barahunganye ibigwanisho vyabo. Umwe mu bapolisi bakorera mu biro vy'umushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu akaba yavuze ati baratandukanijwe n'abasivile baca barungikwa mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Ivyo biharuro kandi bishasha vyemejwe kuri uwa gatatu umugoroba na Maurice Mbonimpa n'umuyobozi mukuru ajejwe igisata ca Kirimpunzi, mu gihe mu masaha ya kare ku mutaga umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Martin Ninteretse yari yavuze ko hari abapolisi bashika 100 bamaze kwakirwa n'u Burundi. Umunyagihugu wo mu gisagara ca Muramvya akaba yavuze ko yabonye amakamyo y'igipolisi c'u Burundi ashikana abapolisi b'abanyekongo ku kibuga citiriwe umwami. Ayo makuru akaba yaremejwe bukeye bwaho mu gitondo kuri uwa kane na rimwe mu masoko yo mu gipolisi rikorera mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi c'u Burundi. Umwe mu banyagihugu avuga ko ku mugwa mukuru w'intara akaba yongeye ko ati bamaze gushika buramatari w'intara ya Muramvya yagiye gutwara imikate n'ibitumbura ku nguvu mu budandarizo bwo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ivyo vyari vyo kugaburira abo bapolisi b'abanyekongo. Ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya abanyagihugu benshi batahutse kare kuruta uko vyari bitegekanijwe bamaze kubona abo bapolisi b'abanyekongo baje mu modoka z'abapolisi b'abarundi. Cibitoke kabihaye indaya abasirikare baterekanywe ku mugaragaro nk'uko amakuru dufise abivuga. Kuva kuwa kabiri igenekerezo rya 18 Ruhuhuma ikambi ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, batayo y'112 y'abasirikare bagwanira hasi yakiriye abasirikare 250 b'abanyekongo bashitse ku butaka bw'u Burundi baciye mu ruzi Rusizi rutandukanya RDC n'u Burundi. Isoko mu gisirikare c'u Burundi ikaba yabwiye SOS Media Burundi ati bakiriwe mu karere ka Kaburantwa, Rusiga na Rukana ku nkengera y'uruzi Rusizi mu makomine ya Rugombo na Buganda. Gushika ubu abategetsi b'u Burundi ntibaratangaza ikintu na kimwe kubijanye no guhunga kw'abo basirikare b'abanyekongo mu ntambara yo kugwanya M23. Ingabo z'u Burundi FDNB zarungitse abasirikare hafi ibihumbi 10 ku butaka bwa Kongo mu rwego rw'ubufatanye hagati ya leta y'u Burundi na Kongo. Inyuma yaho Goma, umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ikaba n'igisagara gikomeye co mu buseruko bwa Kongo kwa 27 n'ifatwa rya Bukavu, umugwa mukuru wa Sud Kivu. Igisirikare c'u Burundi caratanguye gukura ku butaka bwa Kongo abasirikare baco ku mpanuro z'umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni. Amakuru kandi twamaze kumenya nuko abasirikare bashika 359 b'u Burundi bakiriwe muri iyo kambi imwe yo mu ntara ya Cibitoke baherekejwe n'abasirikare ba FARDC. Kwa 18 Ruhuhuma umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yarahakanye ayo makuru, avuga ko abasirikare ba FDNB barungitswe muri Kongo babandanya gukora ibikorwa vyabo mu mice barimwo. Akaba yaranditse ati ntihagire uwuha agaciro amakuru y'ibinyoma akwiragizwa na hariya. Abanyamakuru babiri bo muri ako karere bakaba bemeje ko babonye abasirikare benshi bambaye impuzu z'igisirikare canke z'abasivile n'ibirato vya gisirikare batembera mu mabarabara yo mu Cibitoke. Baboneka ko barushe cane kandi ibirato vyabo vyuzuye ivyondo, niko bagenzi bacu babibonye. Cibitoke ni ikibanza gikomeye co kwinjiramwo ku mpunzi z'abanyekongo bahunga intambara yo muri ico gihugu kinini co muri Afurika yo hagati. Benshi rero bakaba bavuga ko biteye amakenga kuko muri abo bariko barinjira bivugwa ko hoba harimwo aba FDLR ndetse bikanavugwa ko hoba harimwo n'abantu bashobora kuba ari nk'abacegezi boba binjiye bita abagwanyi canke abasirikare ba Kongo
ku mbuga ngurukanabumenyi hariko harakwiragizwa amaudiyo y'urwanko avuga ko abo bantu bariko barahunga ngo bategerezwa kuruhukira mu munyororo, akaba ariho bacungirwa kubera ko atawuzi ibintu bishobora kuba bitakwifata neza mu gihe abo bantu bariko barahunga hashobora kuba barimwo intumwa za M23 canke se n'abandi boba baje kwinjira mu Burundi bakita abo ku ruhande rwa Congo, kuko ntibitahuritse kumva ukuntu abasirikare canke abapolisi bahungana ibikoresho vyabo, ivyo bikoresho navyo bikakirwa mu Burundi, ariko nanone hakaba hari ubwoba ko Uburundi bushobora gukorana n'abo bantu, kuko niba harimwo aba FDLR nk'uko bivugwa bagashobora kwisuganiriza mu Burundi bagasubira gukora ibitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ibidashobora kuborohereza kuko bishobora kuvyura intambara hagati y'ibihugu vyompi, no kuvuga Uburundi na Congo, aho bishobora kwisanga abarwanyi ba M23 bakoze ibitero ku Burundi mu ntumbero yo guca intege ndetse no kugwanya abo bantu boba bari ku butaka bw'u Burundi. Nivyo tuzogaruka ko mu makuru yacu. Hanyuma twababwiye ko mu ishamba rya Rukoko harungitswe ibirwanisho bikomeye n'abasirikare benshi, nyuma yaho hiketswe ko hoba hari abarwanyi ba M23 boba bari muri iryo shamba rya Rukoko. Ivyo rero bitaratanga umuco, ariko nanone hakaba hari amakuru aduhumuriza y'umutekano ahavugwa. Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, yasubiye guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi, igihugu ciwe c'amavukiro. Abatari bake mu mugambwe CNDD-FDD bari bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo, cane cane abiyita ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza, bari n'akamwemwe n'umunezero ntangere wo kubona umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe asubiye gutahuka, naho biboneka ko yatahutse atanguvu afise nk'uko yabihorana, akanatahuka ntagire ijambo ashikiriza abaje kumwakira. Reveriyano Ndikuriyo yari yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ikaruvati, ashirako n'inkofero y'umukara. Reveriyano Ndikuriyo aherekejwe n'umutambukanyi wiwe, akaba yasubiye kuboneka ku butaka bw'u Burundi inyuma hafi y'ukwezi yaramaze ari hanze y'igihugu, aho rero ibintu kubona amakuru yiwe atari coroshe, kuko mbere yuko Reveriyano Ndikuriyo aja hanze y'igihugu bivugwa ko yahawe uburozi bwo mu bwoko bwa poudre. Benshi bakatangura no kuvuga ko Reveriyano Ndikuriyo n'amasoko yegereye uwo mwubahwa akaba amwe yari yamaze gutahagaza ko Reveriyano Ndikuriyo vyaheze, yamaze gucikana kuko yavanywe mu gihugu asa yabaye ikiruruma. Benshi bati Reveriyano Ndikuriyo yahawe uburozi budasanzwe, nuko yamenye ibyabaye kuri Petero Nkurunziza ntibagomba kumutindana, kubera ko bari bazi ko amagara yiwe ashobora gucikana umwanya n'umwanya. Reveriyano Ndikuriyo akaba yabonetse ku kibuga c'indege ca Bujumbura, akaba yakiriwe na bamwe mu bo mu mugambwe CNDD-FDD, ariko nanone akaba yakiriwe n'akagwe gatoya kabamushigikiye. Mu bari baje kumwakira hakaba harimwo yashitse mw'ijoro ryo ku 19 isaha 2 z'ijoro, niko biboneka rero ku isanamu. Akaba yakiriwe aho ku kibuga c'indege, yakiriwe n'icegera ciwe mu mugambwe Siriyake Nshimirimana n'umunyamabanga ntunganyabisata mu mugambwe CNDD-FDD Munezero Doriane na Nshimirimana George asanzwe arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara ya Gitega nshasha, harimwo na Nzigamasabo Jean Baptiste Batazira Gihahe, akaba ari umwe mu bayoboke ba Reveriyano Ndikuriyo banategurana ibitari bike. Rero nyuma y'itahuka rya Ndikuriyo, benshi bati hagiye kuba intambara idasanzwe muri CNDD-FDD, abarundi n'ibitega ikintu kidasanzwe. Reveriyano Ndikuriyo baramuhushije, ariko ntawuzi ko we azohusha uwari wamuhaye uburozi.
haravugwa byinshi cyane kuri Reveriyani Ndikuriyo muri kino gihe, benshi bati nibwo urugamba rutanguye, kuko abari bibaza ko vyaheze ubu nibwo bitanguye. Reveriyani Ndikuriyo nyuma y'uko hakwiragijwe amakuru menshi y'uko yapfuye, na twebwe ngaha twarakiriye amakuru atari make yo kwemeza ko Reveriyani Ndikuriyo yapfuye, kandi ayo makuru tukaba twarayahawe n'abagumyabanga bo muri CNDD-FDD. Uravyumva ko nabamwifuriza ko apfa, kuko harimwo nabo baba bari bazi neza ko uburozi yahawe atazoburokoka. Reveriyani Ndikuriyo yaravuzwe kenshi ko yapfuye, amasoko atandukanye, mbere n'abegereye uwo mwubaho bavuze ko atacizere bafise ko Reveriyani Ndikuriyo azogaruka mu mwuka w'abazima. Ariko ubu ngubu turiko turavugana, Reveriyani Ndikuriyo yatahutse, ariko hagiye gukurikira iki mu mugambwe CNDD-FDD? Ni urugamba rudashobora kuza korohera aba CNDD-FDD, ni urugamba rudashobora kuza korohera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kuko nawe yaravuzwe mu vy'ubugwayi bwa Evariste bwa Ndikuriyo. Bagumyabanga harakwiragijwe amakuru menshi, ubutegetsi ariko buraja mu gacerere, ari naco catumye hakwiragizwa amakuru menshi ku bihuha vy'urupfu rwa Reveriyani Ndikuriyo. Umwe wese yatangaza amakuru yirondereye, ariko ubutegetsi bw'umugambwe no mu mugambwe nta nkuru y'ukuri bigeze batangaza, ari naco catumye dusaba duti kugira amakuru y'ukuri aje habona, kugira ikwiragizwa ry'amakuru y'ibihuha bihagarare, ubutegetsi nyabona nibuve mu gacerere bubwire abarundi ko Reveriyani Ndikuriyo yapfuye canke ari muzima. Reveriyani Ndikuriyo rero akaba yaratahutse, nta wundi muntu n'umwe yarafise amakuru, raporo y'amagara ya Reveriyani Ndikuriyo. Umuntu wenyene yayaronka yari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba vyaratumye hakwiragizwa amakuru menshi ku magara ya Reveriyani Ndikuriyo, ariko bamwe bati nibwo urukino rutanguye, rindira mu minsi iza barabona ukuntu bigiye kugenda. Reveriyani Ndikuriyo atahutse mu gihugu hari ibibazo bidasanzwe, atahutse igihugu c'u Burundi cuzuyemwo abasirikare b'u Burundi ba Kongo bahunze, atahutse mu Burundi huzuye ibiziga vy'abasirikare bagiye kurwanya M23, mu gihe yavuga ko bo aho umwansi azoba ari hose bazomusangayo. Reveriyani Ndikuriyo atahutse moruge zuzuye ibiziga vy'abasirikare, atahutse abatari bake barahoneye muri Kongo, atahutse muri CNDD-FDD hari icuka kibi, atahutse mu gihe atahutse hari amakuru menshi yavuzwe ku rupfu rwiwe, ndetse n'abayatangaje abazi, ntabo baba baramuhaye iryo shano arabazi. Reveriyani Ndikuriyo no kurindira ico agiye gukora, ico bikoze bamwe bati abarundi bazobifatisha amaboko yompi. Ni vyinshi dufise mu vyo tugiye kubaja turabashikiriza kuri kubiriko birabera muri CNDD-FDD. Umwanya n'umwanya turaza kubashikiriza ivyizo nkuru. Banywanyi bacu rero nkaba ngira ndabakengurukire cane kuri mwe mubana natwe. Mu kanya gatoya turaza kubashikiriza n'izindi nkuru zidasanzwe ziriko ziravugwa muri uwo mugambwe w'inkona CNDD-FDD. Mu kanya gato turaza kubana muri izo nkuru. Ibihe byiza rero kuri mwese, nivyo ndabifurije, tuze kubana mu makuru arabagezweho.